Sedicom, ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse mwese bakunzi ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, ndabahe n'ikaze muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya 2023 gushika ku igenekerezo rya 2029 Munyonyo. Amakuru mukurikirana kuri wezi3 akaburungu Diyoseze do Bujumbura akaburungu BI no kuri Radio Colombe ku murongo wa 93 n'ibice bibiri iminsi yose ya gatatu kuva igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba. Ingingo nkuru ziyagize: abakristo bo mu Kivoga Tenga bari mu kanyamuneza ko gushikiriza icese paruwasi nshasha beruka kugabana kumwe n'abasaserdoti bayo. Ihezagirwa ry'ingoro y'Imana y'ikirimba icitiriwe Bikira Maria umutabazi w'abakristo kiri muri paruwasi Buterere. Eklezia ku isi yose yaratanguye igihe c'ubushikiro. Patiri Venon Ntahonkiriye aratubwira ivyerekeye ico gihe ceranda. Amakuru tubafitiye sayo gusa, idoni mu kanya utwadekaze nje genda abashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Tuyahere kwihezagirwa ry'ingoro y'Imana y'ikirimba ca Bikira Maria umutabazi w'abakristo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 28 Munyonyo mu nkuka y'imisa yarirongowe na nyinicubahiro Musenyeri Gervase Bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Nyinicubahiro Musenyeri Gervase Bashimiye ubusa yabwiye abaraho ico ingoro y'Imana igenewe. Ingoro y'Imana ni kibanza gihuza abantu bavuye mu mihingo myinshi, abagabo, abagore, abana batanguye guca kenge bakahurira kugira ngo basubire kuhumviririza ijambo ry'Imana, ijambo twumvise ko ryama rishika ku mutima abaryakiranye ukwemera, rikabagira umuryango umwe, rigaca rigira n'ico ribatumye kubataraja muri uwo muryango. Ingoro y'Imana ni nk'inzu y'umuvyeyi. Muri iyo ngoro y'Imana umwe wese abwirijwe kumenya ico akora kandi akagikorana icubahiro kibereye Imana. Ubuho ingoro y'Imana ntikiri aho twumviriza ijambo ry'Imana gusa, isigaye ari n'ikibanza umukama wacu Yezu Kristo asubira kwihererezamo nk'imbuka ngo dukire. Nico gituma ingoro y'Imana yose irangwa n'ibintu bibiri bikuru: ameza y'ijambo ry'Imana n'ameza y'Ukaristiya ariyo altari. None rero bakristo murame muhaye icyubahiro gikwiye iyi ngoro y'Imana, mwashimye ko tuza kubahezagirira ku izina ry'umukama. Kugabana ikirimba ca Bikira Maria umutabazi w'abakristo vyateye agahimbare benshi. Patiri aho bakishimira, patiri mukuru wa paruwasi Buterere akaba arongoye ico kirimba yaranezerewe uko Musenyeri yahezagiye ico kirimba bo kizofasha abatari bake gushikanira imitwaro Bikira Maria. N'umunsi w'akanyamuneza umuntu atoronka nuko akavuga, kuko ibikorwa bibaye uyu munsi mukuru waho ikirimba ca Bikira Maria umutabazi w'abakristo nyakubahwa Musenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yagihezagiye. Ibi ni ibintu vy'amateka hano ku muryango w'abasaliziyani bakorera hano mu Buterere, ariko cyane no ku basaliziyani bose aho bava bakagera, kuko iki kirimba twari twaracifuje kugira ngo gifashe ugwaruka, abagore, abagabo, abana, abakuru n'abato, kugira ngo bafise imitwaro yose baze bayishikanira umuvyeyi Bikira Maria. Nkuko umuvyeyi Bikira Maria yamye abikora kuva kera, yamye ari umutabazi, yamye ari umukandizi. Iyo niyo nema nyamukuru abakristo bagomba kuzanana mu mutima wabo, mu cifuzo cabo, baze gusaba yuko umuvyeyi Bikira Maria yobafasha gusenga, yobafasha gusaba, yobatabariza kwa Yezu. N'abakristo barahimbawe nka bamwe twayaze baratubwiye ko biteze ivyiza vyinshi bivuye ku bukandizi bwa Bikira Maria. Ababa mu Buterere nabo ngo barahinduriwe izina, tubumvirize. Nakanyamuneza cyane ntangere kuri uyu munsi, kuko urubanza rwacu Bikira Maria mutabazi w'abakristo natwe turamwambaza mu butumwa bwacu, kandi mu bikorwa vya misi yose byo mu butumwa byo gukurikirana kugira tugarukire kugwaruka kwame hafi yago, turamwambaza agaheza akaduha inguvu. Ego gose cyane kizokimarira
bizonshimira gose kuko nzosimba gatoya nitura umuvyeyi Bikira Mariya mu ngorane zose nzobafise. Kanyamuneza kuzuye n'ugweze kubona Imana yaduteye iteka kuri no paruwasi yacu ya Buterere ikaduha ikirimba ca Bikira Mariya mwabonye gishajize gisa neza nk'uku no kuvuga ko Imana irahindura izina ry'umuntu igahindura n'izina ry'ikibanza kuko Buterere yahisanzwe kumengo ni yarara ariko ubu azoba ari ahantu hahurumbirwa n'abantu bavuye mu Burundi bwose ndetse no mu makungu kubw'ico gisabisho c'uwo muvyeyi adusabira twiteze rero yuko abantu bazohinduka tukaba Kristo babushitse tukabana mu mahoro n'ingabirano rero y'ukwemera ukwemera kugaragarira mu bikorwa atari ukwemera kugaragara mu majambo. Abarundi bati udahawe umuhango ntagabana iryari ryaravuzwe ryaratashe ya paruwasi umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yaheruka kwemerera abakristo bo muri zone iherereyemwo yahora ari ishuri tabariro la Kivoga Tenga hari haheze ukwezi kumwe n'igice gusa baraye bayishikirijwe icese hari kuw'Imana igenekerezo rya 29 Munyonyo aho abakristo bahora bagize umuryango wa Sikirisare Kivoga Tenga bashikirijwe icese paruwasi nshasha yabo bwite paruwasi yitiriwe Francisco w'Asizi Mweranda hongera haraba kandi n'ibirori byo kubashikiriza patiri mukuru n'abandi basaserdoti bazofashanya ubutumwa ni nkuru ya Michel Nibitanga. Jewe Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura kubw'inema n'ubuntu bw'umusubirizi wa Petero Mweranda harashinzwe paruwasi ya Kivoga Tenga kandi yitiriwe Francisco w'Asizi Mweranda. Ayo n'amajambo yagize ingingo yatanguze icese ishingwa rya paruwasi ya Kivoga Tenga yasomwe kuri w'Imana igenekerezo rya 29 Munyonyo ingingo yashinzwe na nyene cubahiro Musenyeri Gervasi banshimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ikaba yasomwe na Musenyeri Jean Louis Nahimana icariho cyo umwepiskopi mu ntara y'ubutumwa ya Gihosha iyo paruwasi ya Kivoga Tenga igiye gukukira mu mwuka y'imisa muri kivyo birori wa mwepiskopi mukuru yari kumwe n'abasaserdoti batandukanye harimo nabo mu muryango w'abafurera bene Francisco w'Asize baragijwe iyo paruwasi ariho Patiri Serge Bigirimana agiye kuyibera patiri mukuru na Patiri Louis Marie Banderembako ariko wa gatatu wewe Patiri Joseph ntawo mpagaze bikaba bitakunze ko aba kumwe n'abandi muri ivyo birori kumva zuko atari bwave mu gihugu c'u Buganda iyo akiri mu rugendo. Musenyeri Gervasi banshimiye ubusa amaze gushinga icese iyo paruwasi yaravuze akarusho ukironkera paruwasi bigiye kuzana ico gihugu c'Imana co mu Kivoga Tenga maze aragisaba kubinezerererwa tumumvirize. Bakristo nkunda ba Kivoga Tenga twaje gushikiriza paruwasi nshasha nimunezerwe muhimbarwe kuko kuronka paruwasi no kuronka hafi isoko muzoza muraza kuvomamwo ijambo ry'Imana ribaremesha ribegeranya rikabafasha kubaka umuryango w'abana b'umuco atari abumuzimagiza bari mu buja bw'inabi. Nimunezerwe muhimbarwe kuko kuronka paruwasi no kuronka hafi kandi isoko mushobora kuvomamwo bya vyiza vy'Imana byose bica mu masakaramentu. Nawe Patiri Serge Bigirimana nka patiri mukuru wa paruwasi nshasha no mw'izina rya bagenzi biwe yaragize ico avuga ku ngawanwa ya paruwasi umuryango wa Kristo mu Kivoga Tenga baronkejwe yongera arakenguruka. Turakengurukiye cyane patiri mukuru Musenyeri ajejwe aka karere k'ubutumwa ka Gihosha na patiri mukuru yamubanzirije kuruhara bagize ku kwitanga kwabo kugira ngo dushike uyu munsi duhereye kuri nyene cubahiro umwungere mukuru wa Diyoseze yacu no kuri abo bose dukengurukira kuri uyu munsi mwiza cane. Rero twebwe umuryango w'abakristo ba Kivoga Tenga twamaze kugaragaza akanyamuneza ntangere dukengurukira Imana kuri iyi ngabire ya paruwasi. Eka n'abakristo bashikirijwe paruwasi baragagaje akamwemwe bafise twumvirize Simoni Manirakiza umuririmbiramana. Twavyakereza cane kuko twari twinyotewe ntaworeka gushima turashimye kuko tugiye kuronka abasaserdoti hafi. Paruwasi ya Kivoga Tenga rero yatanguye ari ishure tabariro mu mwaka w'igihumbi 1952 yitwa Kivoga itangujwe n'abasaserdoti ba missionari ba Afrika ikaba yakorera mu itongo ryaguzwe mu mwaka w'igihumbi 1942 nk'ishure tabariro yatanguye ikukira paruwasi Ngagara gushika hashingwe paruwasi Kinama mu mwaka w'igihumbi 1965 isengera abakristo basengeramwo ubu ikaba yubatswe mu mwaka w'ibihumbi 2007 n'umuhisi Patiri Arkonada abakristo bo muri Kivoga Tenga bashimira cane kwitambere yabashikanyeko maze irahezehezagirwa kwa 10/0/2008. Iyo paruwasi iherereye mu ntara y'ubutumwa ya Gihosha muri komine Mutimbuzi
Rubirizi mu ntara ya Bujumbura. Itangwanye n'amashuri tabariro ya Kivogatenga Centrale, Rubirizi, Gwavu, Muyange na Nyabunyegeri, ariko itangwanye ubukene bwinshi kuko yabisengero eka mbere n'uburaro bw'abasaserdoti bidashemeye. Gusa biraboneka ko ifise imbere heza kuko iri mu karere igisagara ca Bujumbura gitera cagukiramwo mu buraruko bwacu. Michel Nibitanga muri Paruwase nshasha ya Kivogatenga ku bwa Sedicom. Mu gisata cyo kwemera ubushikiro ngo ni gihe cyo kwitegurira umuzo mukama Yesu Kristo. Ni gihe cyo kwitegurira kandi umunsi mukuru wa Noeli. Ngo muri ico gihe umukristo abwirizwa kwamagavye ari maso washobore kwakira umukama. Byashikirijwe na Patiri Venance Nawonkiriye ari mu mugwi utegura inyigisho nkomeza kwemera na liturujia muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, akongera akaba ari mu muryango w'abapatiri b'inyigisho rukristo. Tumwumvirize. Igihe cy'ubushikiro ni jambo twasize mu Kirundi ariko riva mu ijambo ry'ikilatini adventus mu gifaransa avant, risigura umuzo. Ni eklezia rero imbaza umuzo w'umukama wacu Yesu Kristo. Nico gituma igihe cy'ubushikiro ari igihe nyene cyo kwitegurira bidasanzwe umunsi mukuru wa Noeli, aho duhimbaza ivuka rya Yesu Kristo, no kuvuga ukwigira umuntu kwiwe. Nico gituma rero igihe cy'ubushikiro nkuko twabisiguriwe ku munsi w'Imana uheze, ni gihe dutangura umwaka w'amasabamana mushasha guko wundi twarawurangije. Turazirikana mu gihe cy'ubushikiro ariko nivyo kugaruka kwa Yesu Kristo mu bihe vy'imperuka, ariko tukabigira twitegurira cane cane ukuza kwa mbere kwa Yesu Kristo igihe yigira umuntu mu nda ya Bikira Mariya. Mu gihe cy'ubushikiro nkuko twatanguye tuzirikana cane kwijambo kugaba veye, kwa mugavye uri maso hakurya kumuraririzi ngo ushobore kwakira uburiko araza. Abantu bafashe cane cane inyifato yodufasha muri ico gihe c'ubushikiro n'abantu bamenyereye ibintu vyo gusenga cane kurusha abandi. Abamonaki biyita cane cane abararirizi. Umuraririzi rero agira inyifato ituma yamagavye, ni inyifato y'umuntu ashira mu ngiro mu kubaho kwiwe ngimufashe kwama agavye. Bakatwibutsa ko inyifato idufasha ni inyifato cane cane y'ugusenga. Ukuba maso birakenegwa kugira ngo mu gisabisho urabe yuko hari intambamyi zibuza gushira mu ngiro ivyo ibwirizwa ryo kugaba ridusaba. Nukugira rero ukwizigira mu Mana, guko Imana yacu niyo ya mbere irarira ku buzima bwacu. Amakuru yerekeye ubuzima bw'amaparuwase. Patiri mukuru wa Paruwasi Buhonga, Patiri Maurice Simon Pierre Ciza, afatikanije n'inama mpanuzwa jambo ya Paruwasi Buhonga, barakoranije inama ku munsi w'Imana igenekerezo rya 29 Munyonyo n'imvukira za paruwase ziba mu gisagara ca Bujumbura. Idonido na Donatien Nzitonda. Kuri w'Imana igenekerezo rya 29 ukwezi kwa11 2020, igihe cy'isaha 4 zo mu gitondo, Patiri mukuru wa Paruwasi Buhonga Ciza Maurice Simon Pierre afatikanije n'inama mpanuzwa jambo ya Paruwasi Buhonga, barakoranije inama y'imvukira ziba mu gisagara ca Bujumbura mu nyubako y'amanama ya paruwase mu ntumbero yo kubashikiriza amahangiro n'imigambi paruwase ifise. Ubwa mbere Patiri mukuru wa Paruwase Buhonga yatanguye kubamenyesha amahangiro: gukomeza imibano mito mito, gukomeza ingo n'imiryango, gutanga inyigisho nkomeza kwemera no kunagura neza ubutunzi bwa paruwase. Patiri mukuru ahejeje kubashikiriza amahangiro yaciye abashikiriza imigambi ya paruwase: kubandanya no gusozera inyubakwa z'abasaserdoti, gutunganya vyihuta inyubakwa mfata kibanza zo kwakiriramwo abashitsi, gutunganya neza inzu y'amanama ya paruwase, gutegura yubile ya paruwase yacu y'imyaka 125 izo mu mwaka 2027, kubandanya no gusozera inyubakwa z'amashuri tabariro, gutegura ikigo c'ugwaruka, kurondera umuagoronome yofasha mu vy'uburimyi kugira ngo umwimbu wisununure. Imvukira zitavye inama zarashimye cane mwevuye ku mutima amahangiro n'imigambi paruwase ifise, bashaboneraho kuvaho bemeye ko bagiye guterera bimwe bivuye ku mutima, na cane cane mu kubandanya no gusozera inyubakwa z'abasaserdoti. Nzitonda Donatien, Sedicom.
paruwase Buhonga. Umugambi wo kwagura ingoro y'Imana ya paruwasi Ruziba ugeze ku ntambwe ishimishije. Umukuru w'inama nkuru w'iyo paruwase Damien Ciza arakenguruka ibikorwa bigeze, eka n'abakristo barashima cyane ko basenga bose bari hamwe. Idonido na Donatien Nzobonimpa. Ni ingoro y'Imana yubatswe mu nshinga zitatu, imwe ikaba yari yahejeje gusakagwa, ariko abakristo bakaba bayisengeramwo batisanzuye kuko hariho uruhome rwagabura isengero yahahora hamwe n'iyo yindi shinga. Ubu rero ubwo ruhome rukaba rwarakuwe. Igihe twahashika kuri w'Imana mu nkuka y'imisa ya gatatu, nta bantu basengera hanze bakibonekana, mu gihe kare wasanga abantu benshi basengera hanze y'ingoro y'Imana. Damiano Ciza, umukuru w'inama nkuru ya paruwase Ruziba, aratubwira aho umugambi watanguriye naho ugeze aka kanya. Uyu mugambi watanguye neza na neza igenekerezo rya 28 kwezi kw'icumi 2019. Uyu munsi tugeze ku ntambwe ishimishije cyane kuko ivyerekeye impome zikikuje zose turamaze kuziheza, kandi hariho igice kitari gito cyane tumaze gusakara, mbere turashirako n'amadirisha n'imiryango yo kugwinjiriro iramaze kujako, n'amadirisha n'ibiyo bita ngo vitre cathedrale. Turageze kuri iyo ntambwe twese dushima, turakengurukira Imana kuko kanatsinda niyo yiyubakira ingoro yayo. Twarashoboye kurondera Gilbert Bizimungu, urongo y'umugwi ujeje igikorwa cyo kwagura ingoro y'Imana ya paruwase Ruziba. Turaheza tumurondera ku murongo wa telefone, aratubwira ibibazo bahura navyo muri uwo mugambi. Tutangwe dushimire abakristo ba paruwase Ruziba kuko bagiye baritangira umugambi wo kwagura ingoro y'Imana, ariko nabo bagiye barawitangira. Murabona ko ari umugambi usaba uburyo bwinshi, hariho ibibazo tugenda turahura navyo kubera ari umugambi ukeneye amafaranga menshi, hanyuma kandi ko n'ibikoresho tugenda turagura bigenda biraduga ibiciro. Ivyo byose biba ingorane duhura nazo mu mugambi. Hanyuma kandi turaraba n'amikoro y'abakristo, ugasanga amikoro y'abakristo si menshi cyane, bigatuma bagira kiboro karengeze. Bakristo ba paruwase twashoboye kuyaga baratubwiye uko bakiri uyo mugambi. Ndakenguruka cyane nk'umukristo wa paruwase ya Ruziba, bivanye nuko aho tugeze ubu uruhoma rwari ruri hagati, kare twarasenga ntitwabona imbere, mugabo ubu baratanguye kubomora uruhome, ubu abana baraje muri etage bagasenga. Ni umugambi mwiza cyane kuko ingoro y'Imana hari hageze aho yagika abantu. Abasaserdoti bacu harageze igihe bitanga batiziganya, baravuga ati tugerageze tugire imisa zishika kuri 4 ku munsi w'Imana, ariko isengero yagumye iba ntoyi cyane ku bwinshi bw'abakristo. Mwomenya yuko iyo ngoro y'Imana iri kirasanurwa ari nini cyane ku buryo benshi mu barengana twayaze kuri uwo munsi batubwiye yuko badatahura ukuntu paruwase itaramara igihe kinini ibaye paruwase ishobora kubaka isengero ingana kuraho. Donatien Nzobonimpa, Sedicom, paruwase yitiriwe Umweranda Mama Teresa w'ikarikuta mu Ruziba. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'ibidukikije. Abanyagihugu bo muri segiteri Gikoto iri muri quartier Gasekebuye, zone Musaga, commune Muha, bafise ikibazo c'ibarabara riguma ricika, bigatuma imirimo yabo itaranguka neza. Mupfasoni Viviane, umukuru w'iyo quartier, aramenyesha ko bafashanije n'abanyagihugu kugira ngo basanure iryo barabara, ariko ibikorwa bisigaye bikaba ari vyinshi. Barasaba rero ubufasha. Ni inkuru ya Evelyn Irambona. Muri commune Muha, zone Musaga, quartier Gasekebuye muri segiteri ya Gikoto, abanyagihugu baho barafise ikibazo c'ibarabara riguma ricika bitewe n'amazi menshi azanana ku misozi ihanamiye ako karere. Abo banyagihugu baramenyesha ko bibatera ikibazo kinini mu gihe badafise ibarabara. Nk'urwaye bamenyesha ko bakoresha inderuzo kugira ngo bamushikane kwa muganga vyoroshe, eka ndetse n'iyindi mirimo yabo itaborohera kuranguka neza mu gihe iryo barabara ridahita. Ujejwe iyo quartier Madame Viviane aratumenyesha igihe iryo barabara ryatanguye gucika, naho inguvu z'abanyagihugu zigeze mu kugerageza kurikora ngo risubire guhita neza. Kuva mu mwaka 1995 ibarabara ntiryasubiye guhita bivanye n'ubwimo bwari mu gihugu, abenegihugu barahunze, imiryango irasanzara, ibarabara ntiryasubira guhita, abantu bagiye guhunguka neza mu mwaka wa 1999 mu 2000, ku buryo
abantu bari bavuye mu buhungiro ari ugusanura ata buryo abenegihugu bari bafise gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 niho twaje hamwe n'abenegihugu tuvuga tuko biri kose ntitwaguma duterura abantu ku nderuzo kuko haragerega n'umuntu apfira ku nderuzo guteba ingene umuntu amutabariza ingorane twahura nazo ntizagira uko zingana niho twaje hamwe rero turiyumvira ko twose buri barabara ryacu rya kera ibintu turabikora utindaho dushinga ko umunyagihugu wese azoza atanga impano y'amahera 5,000 turonka amafaranga yo gusubishamwo iryo barabara turagerageza uburyo bwagiye buraboneka turakoresha imifurega aho tugejeje ubu n'ukuri twananiwe ubu intambamye tubona iryo barabara ryacu ritabandanije rikorwa ngo turonka abagira neza badufasha n'ukuri twahava dusubira mu kaga aho twahitiyemo ibarabara rikongera rikatujana twasaba umugira neza wese ashoboye ko yohagera akaharaba. Abo banyagihugu bamaze kuja hamwe barakoze ariko bagera ahantu inguvu zabo zigabanuka nk'uko ujejwe ako gace yabivuze. Ni muri ico gihe rero bamwe bose batanguye gukora imbere y'amazu yabo kugira bashobore kwikingira ntabomoke. Ishengero rya Pantekote ryaragerageje gukora impande yaho eka n'abantu bishoboye bamwe bariko barakingira amazu yabo ntabomoke. Evelyn Irambona kubw'ikigo kijeje kumenyesha amakuru bwa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Mu gisata c'indero abanyeshuri 12 bari bamaze amezi 6 bakurikirana imyuga y'uburimyi n'ubworozi bararonse impapuro z'umutsindo ku ishuri ry'imyuga rya Mubuga ku munsi w'Imana igenekerezo rya 29 Munyonyo. Inkuru ya Atanazi Sengiyumva. Abanyeshuri 12 kuri 42 bakaba aribo bashoboye kuronswa izo mpapuro z'umutsindo kuko aribo barangije ikiringo c'umwaka w'ishure umara amezi 6. Umuyobozi w'indero muri komine ya Rugazi Bandora Jeremy akaba ari nawe yarahagarariye ico gikorwa yatumiriye abantu benshi kwinjira mu myuga yongera asaba abikorera utwabo gukoresha izo ncabwenge zihejeje kuramugwa. Twarashoboye kuyaga n'umuyobozi atwara iryo shure Minani Joseph aho yatubwiye ko bagifise ingorane zo kubura abigisha hamwe n'ibikoresho mfashanyigisho. Ati kuko benshi bifuza umwuga wo gushona ariko bakaba ata mashini zo gushona bararonka. Avuga rero ko agiye kwitura musitanteri wa komine Rugazi kugira ngo arabe ko ico kibazo cotorega umuti. Tubamenyeshe ko ubaye umwaka ugira kabiri iryo shure riramura abahinga mu burimyi n'ubworozi aho mu mwaka uheze harose impapuro z'umutsindo abanyeshure 82 kwijana 98 bari batanguye umwaka w'ishure. Atanazi Nsengiyumva kw'ishure ry'imyuga rya Mubuga ku bwa Sedikome. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'inyigisho mu ntumbero kwitegurira neza umunsi mukuru w'ivuka rya Yezu Kristu. Abari mu muhari wa Jeke bari mu mwiherero w'ubushikiro mu kigo c'igisata c'abepiskopi kijeje ubutumwa bw'abalayike ku munsi w'Imana igenekerezo rya 29 Munyonyo. Uwo mwiherero watangujwe n'inkuka ya misa yabereye mu gasengero Marta Mora kari muri ico kigo irongowe na Musenyeri Anatole Ruberinyange asanzwe ari umwibutsamana wo muhari muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Munsiguro yatanze yaribukije abajesiste akaranga k'umuhari wa Jeke n'inyifato bogira muri iki kiringo ceranda c'ubushikiro na cane kuba abantu buzuye mu guha ikibanza Yezu mu buzima bwabo no kubera urukiza abandi. Inyuma y'inkuka ya misa Musenyeri Anatole yarabashikirije inyigisho yari yabategekanirije ifise icivugo kivuga giti kuba umuco w'isi. Musenyeri Anatole yabwiye abajesiste ko kuba umuco ari ugukurikira Yezu Kristu we muco nyawo bishimikije ijambo ryiwe. Ijambo ry'Imana dutumire kuriraba nk'inyenyeri yaka nk'itara ryaka mu mwijima. Ijambo ry'Imana urihanga amaso urirabe ubone ko ari itara riko riraka mu mwijima. Urirabe umwanya unganiki urirabe iryo joro ryose uriragushika umunsi utangure hanyuma inyenyeri yo mu mutwenzi nayo iseruke mu mutima wawe. Inyigisho zirangiye umwe mu bajesiste asanzwe ari n'icegera c'urongoye umuhari wa Jeke muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yaramenyesheje izo nyigisho zibafasha. Mu gihe c'ubushikiro turahamagariwe nk'abandi ba Kristo kwitegurira neza ivuka rya Yezu. Mwiherero warurongowe n'ikiganiro kugira ngo kidufashe kumva koko cyo twokora kugira ngo tube aba Kristo babushi twashize inyota by'ukuri. Ariko murazi ko ijambo ry'Imana ryamana kanovera nobo turacakeneye ko tuzobandanya turi noganza tuzobandanya turizirikana haba uwo munsi no mu misi iri mbere na cyane mu kurigendera no mu kuyigisha abandi. Ego
abandi bajesiste batashoboye gushika hano twobahamagarira kuza barahurira hamwe n'abandi kugira ngo baze barafashanya mu bijanye no kwiga ijambo ry'Imana n'abandi ba Kristo nyene tukabahamagarira kwitegurira neza umunsi mukuru wa Noel muri kino gihe cy'ubushikiro na cyane cyane mu kugira imyiteguro imyiherero nk'uko bitekanijwe muri Eklezia Katolika. Aya maju tukakesha Selecus ndiho kubgayo. Muri Paroisse Magara haratanzwe inyigisho yerekeye icicumi ku bakristo bari mu muryango w'abanaguye muri mutima mweranda hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 29 Munyonyo. Amakuru yo mu bindi bihugu mu gihe Eklezia Katolika iri mu gihe cy'ubushikiro yitegurira umunsi mukuru wa Noel urwego rukuru rwa Eklezia rukorera Vatikano rwaraye rusohoye itangazo kwa 27 Munyonyo aho ruhamagarira urwaruka guhijambo abageze mu zabukuru mu kubafasha kwitegurira Noel mu bihe vy'ikiza karanda ca coronavirus. Ivyo ni vyashitsweko n'akanama k'igisata c'urwo rwego kajeje ubutumwa bw'abalayike imiryango n'imibereho y'abakristo. Amakuru twabateguriye ni ngaha hagarukiye. Shimire mwebwe mwese mafasha akanya ko kuyatega abiri bagenzi banje bafashe kuyatororokanya namwe ndabakengurukiye. Udwade kaze niwe ko arabashikiriza ndabipfurize amahoro y'Imana.